Tesla igiye gusubirira ama iPhone ko tuzi ko ama iPhone ariyo matelefone ari update ariyo matelefone arenze. Iyo telefone ikaba yitwa Tesla yo mu bwoko bwa P phone, umugwiza tunga yitwa Elon Musk ava mu gihugu c'Ubushinwa. Shinwa musanzwe ko muweze ko harimo abayapani n'abandi, ariko makuru turonka avuga ko sho kuba kumuka mu gihugu c'Ubushinwa. Akaba ari umugwiza tunga karuhariwe ku isi yose azwi cyane yitwa Elon Musk, yoba agomba kuzana impinduka mu gisata c'amatelefone zangendanwa zikoreshwa n'abantu. Tesla P phone ni ngendanwa shasha imaze kwerekanwa igicapo, ikabizogurishwa amadolari nkuko nabivuze amajana 299 gusa y'amanyamerika. Bitegekanijwe ko izosohokanye zina uku kwezi kwa Kigarama mu kwezi kwa12 umwaka nyine turimwo. Iyi telefone izoba ifise ibintu yisangije ugereranije n'izindi telefone zisanzwe tumenyereye. Icambere nakavomesho k'umuriro izoba ifise ibyo twibwe marundi dusa twita mu chargeur yayo kugishobore kuyisharja ntayo izoba ifise. Cha twibazane telefone imeze go telefone itashobora gusharjwa. Hello my people, hello guys, hello everybody, bakunzi bacu ba Best Friend TV ko yine curo ko yinde mwe bidasanzwe shobo bisidela nejo kutuwaja sho wa musore waje musanzwe mukunda yamaba exclusive news, yamaba updating news, yamaba bishasha bigezweho ku murindi udasanzwe. Rikanda baramutse ndabifuriza umunsi mwiza, mvuga nti miriwe canke mwaramutse abo basanzwe bari ku mugoroba ko ndabitide avec wa kutuwaja sho di MC subiye kuba ikaze kuri Best Friend TV kugira ngo dushobore kubana tuba content ili update. Right now tugiye kuyaga ku mubwiza tunga akomeye cyane novuga wo mu gihugu c'Ubushinwa, aho akoze telefone yimboni karimwe. Telefone no tikikibaza eske tugiye kurangiza no mwaka nabishashi byahe, tugiye kurangiza umwaka na telefone zitwa gute. Ni ibintu by'ibitangaza cyane, aho tugiye kubona uno mugabo w'umugwiza tunga aho agiye kushira ku mugaragaro telefone we izo bigurwa amafaranga amajana 299 y'amadolari y'amanyamerika. Amajana 299 y'amadolari y'abanyamerika exclusive news. Uno mugabo ni muntu ki? Uno mugabo n'umuntu wa kuki yimviye ko telefone mbege iyo telefone azore telefone y'abaki. Ni amwe mu makuru tugerageza kuronda kugira ngo mwebwe mudukurikira kuri Best Friend TV mushobore kumenya mbega hakurya y'isi havuga iki. Musanzwe muzi yuko tubayagira byinshi, ubuherutse twayazi ibi n'ubu tugiye kubana tubayagira exclusive news kugira ngo dushobore kwama turi update kumenya amakuru avugirwa hano iwacu ndetse nase ndavugirwa hakurya y'amakungu. Murazi ko ari byinshi twabahaye nka exclusive, maze ko ari byinshi twabahaye nka content idasanzwe. Tugiye kuraga rero kuri uno mugabo wo mugwiza tunga, aho ibyo ariko arakora abantu benshi tukibyibaza ko ndetse n'isi yose kibyibaza ko mbega iyi telefone yimbone karimwe, iyi telefone igiye gukora amateka. Ni telefone nyabaki, ni telefone igiye kuba ikomeye cyane, aho uri kurayiraba ku ruhande rw'inyuma ifise ico bita kamera zine. Akaba ari telefone igiye kudanazwa ku isi yose, uyifuza ushobora kuyironka. Ni telefone yitwa gute? Telefone yayise ubwoko bwa Tesla. Benshi kibaza ati mbega Tesla igiye gusubirira ama iPhone ko tuzi ko ama iPhone ariyo matelefone ari update ariyo matelefone arenze. Iyo telefone ikaba yitwa Tesla yo mu bwoko bwa P phone, umugwiza tunga yitwa Elon Musk ava mu gihugu c'Ubushinwa. Shinwa musanzwe ko muweze ko harimo abayapani n'abandi, ariko makuru turonka avuga ko sho kuba kumuka mu gihugu c'Ubushinwa. Akaba ari umugwiza tunga karuhariwe ku isi yose azwi cyane yitwa Elon Musk, yoba agomba kuzana impinduka mu gisata c'amatelefone zangendanwa zikoreshwa n'abantu. Tesla P phone ni ngendanwa shasha imaze kwerekanwa igicapo, ikabizogurishwa amadolari nkuko nabivuze amajana 299 gusa y'amanyamerika. Bitegekanijwe ko izosohokanye zina uku kwezi kwa Kigarama mu kwezi kwa12 umwaka nyine turimwo. Iyi telefone izoba ifise ibintu yisangije ugereranije n'izindi telefone zisanzwe tumenyereye. Icambere nakavomesho k'umuriro izoba ifise ibyo twibwe marundi dusa twita mu chargeur
yayo kugishobore kuyisharja ntayo izoba ifise. Cha twibaza ni telefone imeze go telefone itashobora gusharjwa idakenerwa chargeur yayo. Ni telefone utazoshobora gusharizwa nkize dusanzwe tumenyereye, nta kavomesha k'umuriro ifise. Ibateri ryonyene rizokwishariza rikoresheje imishwarara y'izuba. Ibi bikazoshoboka no mu gihe umuntu atayikuye mu mufuko w'impuzu yambaye canke mu isakoshi irimo, telefone ikazoguma yonyene iriko irisharja. Internet yayo kigira gatatu niyo buntu bihe vyose, ni kuvuga nta vy'ama carte SIM uzosevinga nimero muri Gmail kujya vyahora. Hama amayinite iki internet uguriye connection ni direct, na carte SIM ukenewe cyane nta wifi canke umuganda wari wose wa internet bizoba bikenewe, kuko Tesla P phone izokoresha internet yitwa Starlink. Guys, birakomeye cyane iyo internet ya Starlink ikaba ikorana ico bita iyi Starlink aba di internet ikorana nico bita satellite. Guys, ni ibintu bikomeye cyane, iyi telefone ngo izoba ishobora kugenzura umutekano w'imodoka yanyenewo, inzu, eka mbere n'ibindi umuntu atunze akaba akeneye kubigenzura ahari hose. Dufate nk'uri state uri muri Amerika ukaba waraguze inzu mu Burundi, ofisi imodoka, fata imodoka yanjira hanana ukayandikisha kwa plaque yayo ukayigenzura ukoresheje Starlink ndetse na satellite ikorana niyo telefone. Iyo ngendanwa ikaba kandi izoba ifise ububasha bwo guhuza imibumbe yitwa mihumbe nk'akarure nka Terre canke la Lune canke Mars, ibintu nk'ivyo. Hama n'izindi mpinduka zose uruganda Tesla rumenyesha ko isi yo kwitega iterambere ryo ku rwego rwo hejuru mu buhinga bw'itumatumara hirya no hino ku isi, hamwe n'abandi bakaba batanguye kwibaza ati mbega ingoma za telefone zo mu bwoko bwa ngendanwa bwa iPhone yoba igiye gusenyuka igasubirirwa n'ino Tesla P phone. Guys, tugaruke hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dusanzwe tuzi ko iPhone ari amatelefone akora trendinga cyane, ari amatelefone ariko aravugwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max akaba ari ziko zira updating. Mbega ino telefone ya Tesla P phone nayo guti uyumva gute musomyi wakora dukurika muri nkuru? Mbega nakeka jambo umva nawe ushobora kuvuga nimba uri tayari urashobora kujya kuri internet kwandika Tesla P phone urashobora gucuyibona hamukabona amadetail yose. Mbega ino telefone zo bikozwe mu buhinga ubwahe uno mugwiza tungane cya kinagiye guhindura ku isi kugira ngo isi yacu yongere kandi ibe update, kuko mu byo twifuza abantu batuzanira iterambere, abantu batuzanira ibigezweho bijana n'igihe, natwe tukabandanya turi kumwe n'ivyo bintu bigezweho ndetse bijana n'igihe. Ndabakunda cyane ishoboye MC Delaneje mari kumwe twa turabagana kuri Best Friend TV, tubane tumaha content nziza zasanzwe exclusive. Tugiye kuba amakuru mashasha mutari mwiteze, mwebwe basanyi mudukurikirana, mwebwe mukurikirana amakuru yacu, gira subscribe channel link kugira ngo dukurikirane tubane tuba exclusive. Gira subscribe channel like watavyumva, subscribe channel like muzo mudutesheje, muzo muduhaye kugira cyo bita power nini cyane mu kazi kacu ka misi yose. Commentaire yawe kuri ino telefone Tesla P, abafuza kuyimenya ushobora kujya kuri Google ukandika Tesla P iPhone ushobora kuyibona. Turabakunda cyane, shoboye bisizaneje. Bless, ciao ciao.